burya ibi bihe by'impemburo bibaye muri twebwe tuzonezerwa mu mwami. Burya turakwiye kunezerwa mu mwami biguma canke vyoroha. Nivyo na Pawulo yasavye ab'Ifilipi abandikira ikete c'umunezero. Burya kirya cete ni cete c'umunezero. Arababwira ngo munezerwe ibihe byose, imisi yose. Imisi yose ntihaza vyiza, ntihaza ibiryoshe, ariko duhamagarirwa kunezerwa. Iyi vino ni umunezero w'ibihe vyose. Haleluya. Tukanezerwa kubera umwami wacu Yesu Kristo ntaba yapfuye. Erega naho tugira ibibazo Yesu abari muzima. Erega naho tugira ibitubabaza Yesu abari muzima. Dukwiye kunezerwa imisi yose. Urazi tunezerewe hari ikibabaje, Satani aramaramana. Satani arakogwa n'isoni. Tukanezerwa mu bihe tutari kunezerwa. Erega burya uwo ni wo munezero wa vrai, ahubwo wo mu bihe by'impemburo. Tukanezerwa mu gihe tutari kunezerwa. Tugashima Imana mu gihe tutari gushima Imana. Iyo rero aya mavuta tuyaronse, ibintu birahinduka. Ahari amarira haza umunezero. Ahari ikigandaro haza kunezerwa, haza kuryoherwa. Turabibona hano muri Yesaya 61 kuri uyu murongo kane, ngo ndabahe amavuta y'akaneza mu gishingo cyo kugandara. Kunezerwa mu gishingo cyo kugandara. Tukanezerwa. Aya mavuta, iyi vino turayikeneye kugira ngo twame tunezerewe mu gishingo cyo kugandara, tunezerwe. Ni vya bihe nariko ndavuga. Hanyuma aya mavuta atuma twambika umwambaro wo guhimbaza mu gishingo cyo guhondobera, mu gishingo cyo kwihebura, ugaca usanga wambaye umwambaro wo guhimbaza. Nivyo Yesu yari karavuga ngo mwemu uhora hari kuri jewe, kuko yandobanuje amavuta kugira ngo mbwira bora ubutumwa bwiza, kugira ngo ndabahe amavuta y'akaneza mu gishingo cyo kugandara, kugira ngo ndabambika umwambaro wo guhimbaza mu gishingo cyo guhondobera, mu gishingo cyo kwihebura. Haleluya. Ahari ukwihebura kurahava, aya mavuta yagwiriye. Ahari ukwihebura kurahava, iyi vino wayinyoye neza neza, ukwihebura kurahava, ukambara ikoti yo guhimbaza. Hariho Bibiliya ivuga ngo veste, iko ari ikoti yo guhimbaza. Kandi iyi koti yo guhimbaza niyo dukwiye kwamana ibihe byose. Haleluya.